ntumubeshe kuko arabibona arabizi. Ntumubeshe. Yesu ntashaka kumubesha. Haleluya. Ntashaka kumubesha, ntashaka kumubwira, ashaka yuko ugira gute? Ashaka yuko witondera ivyo yavuze. Ashaka yuko ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Yesu numutwe. Twe turi bihimba bindi. Imana ntikunda ko urirangura yikunda wanka mwene so muri Kristo. Nimba wanka mwene so ubona ngo ni gute wokunda utabona. Urukundo ni action. Gira icyo ukoze muri data singorane arashonje nta mpuza agira ntafise harara. Gira icyo ukoze ngo ni rukundo Imana ifata ko rukundo. Bwana asifiwe. Hari jambo nshaka tuganire. Nashaka kubaza Yesu arabajije Petero. Yesu abajije Petero ngo Petero urankunda? Yesu akaza ngo urankunda ushobora gute? Akoje ngo urankunda ushobora gute? Ninda kunda Yesu mwese ivugire. Nashaka ko nabakunda Yesu. Aha. Okay. Ndamukunda Yesu. Uramukunda Yesu. Turamukunda Yesu. Shima Imana. Shima. Shima. Shima Imana. Hallelujah. Shima Imana. Hallelujah. Nagera bereke yuko gukunda Yesu sibijya twibaza. Bamwe muri mwebwe nyuma y'inyigisho maza kwihana kumuza musanga mutakunda Yesu. Je gutuma Yesu yabaje Petero n'umusinge abungira buke. Sikite ya mbere nasemerera kungira buke. Twumva cyo gukunda Yesu. Yabaje Petero urankunda takukunda nyene. Asuruka kabiri urankunda takukunda. Wa gatatu Petero acariye nerva yivira kwenerva imbere ya Yesu. Kwera kubaza ngo urankunda kwereki yamusubizamo kuko atavyemera ko mukunda. Yari yabonye yuko aramukunda arafata epe gacigutwi ariko arazi yuko nibyaparangana bikamera nabi atakati zero. No musi harabakunda Yesu kwera ibintu mumwitezeko. Ariko bigenze nabi uramwimyoza ukikabuda kamuheba umwanya muto amukagaruka mu nyuma. Ariko sivyo ngomba kuvuga. Ngomba turaba shaka tubone ico Yesu yita kumukunda. Ndashaka kubona ngene Yesu abitahura kumukunda. Amen. Luka 6 murongo wa 46. Luke 6:46. Kandi munyitira iki mwami ntimukore ivyo mvuga. Kweki munyita mwami Seigneur kandi mudakora ivyo mvuga. Ivyo nsaba ivyo ntegeka amabwirizwa yanje nuvuga yuko Seigneur umwami si roi ni Seigneur. Inde izera Yesu umwami n'umukiza amaboko nka yose muransowe. Amaboko nka yose aja hejuru. Ndakunda Yesu ndizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko haraciye imyaka Imana yeretse ati ajya abantu benshi ubona mu ishengero baragemera nk'umukiza ariko ntibanyemera nk'umwami. Umwami nubwo yuko c'est le Seigneur niwe aganza ubuzima bwawe, niwe ategeka ubuzima bwawe, niwe ategeka umuryango wawe, niwe ategeka urugo rwawe. Haleluya. Siko murabona amafilme ya kera bigana ibintu bya kera bavuga umuseigneur, umupropriétaire, abantu bapanze ngaha nyene inzu abongeza mwita landlord. Landlord nuvuga yuko umwami w'itongo niyo ryavuyemo. Nuvuga yuko waba mutongo nyenejo yaca umwami wawe. Nuvuga yuko igihe cyose muri iryo tongo yiwe afise uburenganzira bwose kuri wewe. Aze kwaka ivyo ushaka byose mu nzu yawe utabishaka kurava muri iryo tongo. Aho nuwo mwami arategeka. Kenshi wabona umwami aje kugenzura itongo ryiwe
ari ku farasi, abantu bamubonye bari ngaho bakora rima barashira amasuka hasi bagafukama bakunama imbere y'umwami, kuko niwe batunze, niwe bagaburira, niwe vyose. Haleluya. Yesu ni bake umufata nk'umwami wabo, tumukunda nk'umukiza yaduhariye ibyaha byacu akaducungura, ariko tumushaka nk'umwami ategeka ubuzima bwawe, kuko iyo ategeka ubuzima bwawe ntushobora kwidodomba, ntushobora kwidoga iyo uzi ko ari we afite ijambo rya nyuma. Igihe cyose afashe ingingo urayemera. Ni kangahe tunigana n'Imana, ni kangahe duheba gusenga tukihebura kubera ibintu bibaye tutabishaka. Rero ngaha Yesu avuga ngo kuki munyita umwami mudakora ibyo mvuga. Uzakora ibintu avuga, ariko ari ikintu kimwe nzavuga ko gikomeye kitukunda kunanira abana b'Imana. Nico gituma rero usanga usura kwisuzuma, mbega n'umwami wanje cyangwa n'umukiza wanje. Kugira umwami wawe suko wabyatuye umunsi ukizwa, kugira umwami wawe ningene mubona mu mutima wawe. Yesu mubona gute? Ashize ni ushira cyane arashira hariya mukanigana wisonzesha ushaka kugarura vola yakase ya gauche wowe ushaka kata ya droite. Muri Yohana 14 murongo wa 15 tubarisha cyo gukunda Yesu. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Okay, basobanuye nabi mu Gifaransa bavuga si vous m'aimez, nimba nkunda mugira gute? Muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Okay, ivyagezwe vya Yesu murabizi ivyagezwe vya Yesu si amabwirizwa ya Mose. Yesu yaravuze muri Yohana nazoko arashaka kutwereka umurongo Jean 13:34-35. Tubone icyagezwe ibwirizwa Yesu yadusigiye twese. Aha, ndabaha icyagezwe gisha. Aha, mubise icyagezwe kigira gute? Nubwo yuko kiratandukanye, barakiri mu isezerano rya kera, bagirave mu isezerano rya kera baje mu isezerano rishasha. Ndabaha icyagezwe gisha. Vuguti gisha. Icyo nicyo gikomeye kuri Yesu gusumba vyose. Ati ndabaha icyagezwe gisha. Aha, nimukundane nkuko nabakunze. Mubise mukundane nkuko nagize. Yesu yadukunze gute? Yatwiguze ko mutiye kwivuga. Yesu yagize gute? Yaratwi? Nawe mugire gute wigire gute nawe? Kibatwenga. Arahumba ndamwigure. Yesu avuze ngo urukundo nyakuri ni ugukunda mugenzi wawe. Aha, umubwirizwa ya mbere hari gukunda mugenzi wawe ngo wikunda. Yatwiguze hamagira gute? Bandanye. Yaratwiguze abariko namwe mukundana. Ako namwe mukundana 35. Nimwagiriranira urukundo. Aha. Niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Siramo. Nimwagiriranira urukundo. Aha. Niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Inyigisho y'urukundo kuri YouTube urinda kwimba kuri uyitore. No musi nta rukundo tucumva. Twimbwa kwizera, kuronka amasezerano, gufata, gucakira, kwatura, navyo nyene vyiza. Ariko icyagezwe ibwirizwa risumba amabwirizwa yandi yose. Mugira gute? Mukundane. Babwiye mukunde bande? Nasinziriye buri murashonje. Mukunde bande? Nimwagiriranira urukundo hagati yanyu. Icyo dukunda kwita mwene data si nyama n'amaraso, ni mwene data muri Kristo. Aha muri ishengero n'amashengero yose azonkurikira ibwirizwa Yesu yatanze rishasha mu mubiri wa Kristo. Simaka ishengero idini. Mu mubiri wa Kristo ikintu Yesu ashaka kubona, ashaka kubona urukundo hagati y'abana b'Imana. Eske niko bimeze mu ishengero no musi? Turahashika. Ibiriko mu ishengero ni gihushane cy'ubugombe bwa Yesu Kristo ku ishengero yiguza amaraso yiwe. Nimwagiriranira urukundo niho bose bande abari hanze y'ishengero
abataranakizwa abazobabona bose bazomenya ko murinde abigisho banje. No muso twitonga abakristo, abakristo siko babita ico gihe, babita abigishwa, les disciples. Haleluya. Tusubire kuri wa murongo wa mbere wari ko muri Yohana 14 murongo 15. Jean 14 amaze wasomye bwa mbere, Jean 14:15. Nimwankunda, nimba munkunda, vuga nimba munkunda. Nimba munkunda, si vous m'aimez, muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Mwitondera ivyagezwe vyanje. Haleluya. Simbira kuri 21. Uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, witondera ivyagezwe vyanje, uwo niwe ankunda. Kandi unkunda azokundwa na Data, naje zomukunda kandi tuzomwihishurira. Okay, tugende buke. Ninda kunda Yesu muri verse 21. Hasoma murikoma hasoma hariya. Ukunda Yesu ninde? Surira. Suvuga mu ndimi. Wera. Suyo. Ukunda Yesu ninde? Ukunda Yesu suyo. Ukunda Yesu ninde? Witondera. Kurira ni vyiza, ari kurire witondera. Nurire ufise ishari, wanga mwene so, uwabara ni nayi wundi, shakurire indobo yose, ingunguru yose. Gose urukundo Yesu usikwa ngo interpreta wewe. Uyo arakunda Yesu, amaseminari yose ni yari. Hava kwa seminari, vyumve masengesho, amavedo priere, ibikorane, vyose ni hari. Nta na kimwe kimucika, agoma yandika. Ikaye zaruzuye. Karishima konako. Nta rukundo kwa Yesu. Ivyo vyo kurira, vyo kuryama hasi, nivyo bita emotion. Gukunda Yesu si emotion. Twega tubona ngo arakunda Yesu kwera rira, asenga rira, kwera yitaba ibikorwa byose, tubona ngo arakunda Yesu, ariko ukunda Yesu geze neza ugashiramo. Uri n'ivyagezwe vyanje, si vyagezwe vya Mose ko aravuga. Si vyagezwe vya Mose, si byo ko aravuga. Ni icyaha cyagezwe gishasha, ya komande mashasha ifuka vyose. Ijambo ry'Imana ngo urukundo rufuka ibyaha vyinshi. Hari ibintu vyinshi udashobora gukora kwera urukundo ufitiye mwene so. Niwumva ngo hari abene data byabagoye baguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Nimba ukunda mushikawe muri Kristo, ntushaka kumusambanya. Nimba wamusambanije, ntumukunda. Uramwifuza ariko ntumukunda. Kuko ukunda umuntu umuronderera neza. Harakanye nenda viteze. Nta mamen menshi niteze, ariko nje gushikana message na ronse ivuye mu ijuru. Shaka mufyura umunwa ndabivuga vyose. Nta verse nimwe sigaza. Uri bena zikiga iyo nza mu yambere wa shoya nyine. Nimba uri ngaha mwe muyera shaka kuba ngaha. Haleluya. Ndiko ndabwira nibwira nanje. Mu mubiri wa Kristo turakeneye kumenya niki urukundo mu maso y'Imana. Uri n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, kuvyitondera kwa yuko arakurikiza akaraba neza ko ari mu nzira yo, ahushije akagarura akihana. Uwo niwe ankunda, kandi ni ankunda azokundwa nande? Père, Data. Nanje Yesu Kristo nzomukunda kandi nzomwishurira. Hari amareferansi utazoronka utaronka urukundo nyago. Ama emotion siyo tuko turavuga ngaha. Ama emotion, ibikumbagumba, amaranga mutima, ivyo nibikanga Imana. Shaka kurire indobo yose, ariko atari urukundo kuva yuko ushaka ineza y'uwundi.
haleluya. Birababaje iyo hagize intahe mu ishengero. Muvyumva? Mu ishengero habaye intahe, umuntu ashize intahe ku byo Imana yakoze, ariko ukabona abantu barababaye. Hari umuntu ababara. Mana ishimwe. Ukababara kubera uwundi mwene data yishuwe. Inyigisho yitwa gute? Ko mufiwe umunwa none, ko mushavuye. Inyigisho yitwa gute? Numubeshe. Numubeshe kuramukunda, utamukunda. Nakeneye kumubwira ko mukunda, akeneye kumwereka ko haleluya. Kera tukiri mu isi hari ibitabo wasoma cyangwa kumva amafilme, ukasanga umukobwa akoraririra umugabo. Je sitagushaka byaheze. Ngo basi ngo mbesha kunkunda. Ndavyumve basi duhuke mu mutima wanje ngo mbesha. Yesu nashaka kumubesha. Haleluya. Ntashaka kumubesha, ntashaka kumubwira, ashaka yuko ugira gute? Ashaka yuko witondera ivyo yavuze. Ashaka yuko ukunda mugenzi wawe uko wikunda. Yesu numutwe, twe turi bihimba bindi. Haleluya. Ashaka yuko iki kiganza gifata mikro, iki naco kigira gutya. Ashaka ibirenge bigira gutya. Haleluya. Ashaka umunwa ukweguka ukamwenyura. Ashaka haba coordination ya ko yose. Ashaka yuko natsitara ino rikava amaraso, igihimba cyose, ubwenge bwanje bwose cyamagarara urugendo sinkomeze twe umutwe wanje n'ubwenge bwanje bwose n'amaso birabe ino ryakomeretse. Haleluya. Ubwo niko rukundo Yesu avuga. Hagize uweza kigwa unezekwe, pakoma amashi gusa. Shokora amashi gabone ko bakomye amashi. Unezekwe. Ndavuze unezekwe. Makano mbe amen ya kweli. Unezekwe. Kweli kunezekwa. Kweli ivyo Yesu yakoze. Kweli umwami wawe. Kweli ahezagiwe atari satani yamuhezagiye. Ari Imana yawe, so wawe. Kuko nimba yashikiriwe hari umwanya wawe. Nimba habaye umugisha hano, nuko yuko abamarayika b'umugisha bari ku muryango, ni ari kure. Umuntu akunda Yesu anezerwa n'ivyo Yesu akora. Nabisuyemo. Ukunda Yesu anezerwa n'ivyo Yesu akora. Uramaze imyaka 10 utarasama cyaranse. Kabone wundi amaze imyaka 10 wundi cyangwa 12 aje gushinga ntako yasamye, ugaca wumvura ishari. Birakubabaje kweki kwaje ko atari wewe. Uba nta rukundo ufise. Ariko nimba uri ngaha nkabanavuze ninda kunda Yesu wadugije ukuboko. Ariko naguduza ukuboko nuguduza utaduza Yesu arazi amukunda. Amukunda nabanezerwa n'ivyo akora. Cyangwa baravuga ngo munezerwe n'abanezerewe. Mubabare n'abababaye. Haleluya. Ndabwira ibintu ntivyoroshe muri kamere y'umuntu yamenyereye kugira ishari. Wamenyereye kubabazwa n'abaronse umugisha, bisaba ko wewe usura kwitondera ivyo navuze, ukicara muhira ukabisengera. Vuze nukabisengera. Ukabwira mwemu yera mwuka wera, mfasha kubona uko Yesu abona. Fasha kunezerwa n'ivyo akora. Fasha kunesha ishari riri muri kamere yanje. Haleluya. Abandi banasha akana bakavuga ngo abandi banasha ninde yakanyauka. Ne bagabo ngo abandi bana bagaca abana. Umwigisha wa Kristo ntavuga ngo abandi banasha. Avuga ni Yesu wabikoze. Haleluya. Oh, nubwo ntaronka kazi muri kurakora. Ishari
kunezerwa yuko mwese mukwama mukwama mwese aho ni sawa ariko hagize umwe avamwo urababara hagura neza bagiye kunezerwa hagize umwe atera imbere muri mwebwe hari umuryango w'umugisha haleluya ayezo kuno umuntu ngashinga nahe kwa umukozi Imana nakayaronse umuduga kwa ndahiriwe basha ngazoma lift ubise iyo umva nawe kameme ko hagaze neza umunsi umwana wanje mu bitaro byanka ko ndiha azomfasha umva ariko arabona ko umubiri wa Kristo wose waronse umugisha haleluya ukwiye kunezerwa yuko haba umugisha mwishengero ryanyu abangukira kuri YouTube niyagira umuntu ahezagirwa cyane mu buryo bugaragara ishengero ryanyu rirahiriwe haleluya ejo bundi nufise amakuru muri Kenya hari ambasade imwe ntavuga igihugu baraje barugara gufuri ambasade y'igihugu barayugarana abasimvuza ari amashengero bugara atariko leta yugaranye ko badashobora kuriha loyer Imana ishimwe rero umaze gutahura yuko Imana data mu Mana yabwayo yahisemo guhezagira mwene data niyihezagiye ntiyivye ariko Imana yamushatse kumuhezagira yo nyene vyayihimbaye kubikora kuko Imana ihezagiye umuntu hariho ishimwe hari abamarayika baherekeza umugisha banezerewe n'ivyo Imana ikoze we nawe ngo uri umwana w'Imana ugashufyura umunwa yego rakunda Yesu ndavuze yego nwa undi nyene no kwita mbere niyo guma yishura haleluya bandanye cyangwa ndeke yukuri murandekuye muranzituye okay ndayibandanye sivyo pastor bemeye nko mandanye okay jya muri Matayo 22 37-40 mu makomandoma aruta yandi soma verset 39 avuga ibyirizwa riruta yandi rya kabiri mbwa ringana n'irya mbere hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda subiramo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda amukifasa ntivango aime ton ami non ton prochain amen umuntu akwegereye muri kumwe umukunde nk'uko wikunda bisigura yuko niba akunda mwene data nk'uko wikunda nta muntu umwe yifuza ibyago ndashaka kumubona ngaha wifuza kumererwa nabi ninde wifuza kumaramara ninde wifuza koza isoni ninde ni kweri none bakurungikira audio cyangwa video ituka cyangwa imaramaza umukozi w'Imana kweri intege nke ziwe ugatugira partage no muri groupe yo tumusengere nakabasha abana Imana bavuga tumusengere kweko ndakwerekana ubusa bwiwe urwego ko tumusengere jera navuga ni abantu bakunda gupartaja ama video y'abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana byagoye namamaza ikibazo kimwe gusa nimba tufata yuko yoba ari mushikawe amen mushikawe yubatse yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'undi mugabo hari umuntu yafashe video mushikawe musangiye amaraso papa mama ariko arasambana agiye kuri Facebook agiye kubiposta no muri groupe urabibonye ko irasirikira wocugira gute wewe ucugira iki ucusaba abantu bose muri groupe ndabasavye muzifute nabo wiwonse urayinyegeza uramufukira kubera ni amaramara nawe uramaramara ariko nimba ari murataje mupfana icyo yobona nta rukundo ufise kuko ukunda mugenzi we uko yikunda
amukorera icyo nawe yokwikoreye. Nicyo tuvuga ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Umurongo era gute? Kuri ayo mabwirizwa yombi ivyagezwe vyose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo vyenenako. Amen. Niyo agira gute? Ngo ivyagezwe vyose, kwiba, kubesha, kwica bihagaze ku mabwirizwa ngahe? None keneye kuja fata 613 yose rero. Fata abiri gusa. Niwagira urukundo uzofukira mwene so. Niwagira urukundo nta rusaku uzojamwo. Niwagira urukundo ntuzosambanya mushikawe muri Kristo. Nuko umubiri wo gusuke no gusiga kubikora kubera urukundo mufitiye mushikawe. Mu mubiri wa Kristo ntushaka kuja kumusambanya. Siko muvyumvira kuravuga. Haleluya. Urukundo nicyo kintu cya mbere kiruta vyose. Jambo ry'Imana rivuga ngo nubwo wovuga mu ndimi apana z'abantu z'abamarayika. Wavyumvise? Ni Paulo yandika ngo nubwo wofata umubiri wawe ugawuturira ugasha ariko atarukundo rurimo ni zero. Kudika Imana ishira imbere urukundo nishira imbere ibikorwa. Hari abantu bashobora kwerekana ko bakunda, bashobora gutanga amafaranga menshi kuri marezo sosio kugira mumenye ko naka yatanze ayo mafaranga, ariko ntuzi kiri mu mutima wiwe. Igikuru cy'amafaranga yatanze, igikuru n'umutima yatanganye. Nani shimwe. Cyo gituma rero urukundo kuna Imana cyangwa kuna Kristo ntirujanye n'ivyo uvuga n'ivyo ukora, ariko ijanye n'ingene Yesu abona umutima wawe. Haleluya. Hakarero kamwe nashaka kwereka muri Bibiliya, Mariko 10:17 y'umusore yari mutajiri atunze. Jeune homme ngirane yamwe héritier sinzi. Amen. 17:17 soma 17. Mana ndagubunda guhagarika. Agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuhungu kuri we yirukanga. Aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza, muri kingo nze ndagwe ubugingo budashira. Uyu se umujene asanzwe ngo wari we wese, umujene atunze akize afite amafaranga menshi. Abonye Kristo Yesu aramukurikira ko yariki ntiyashaka amafaranga ko yarafise, yashaka agakiza, yashaka urugingo budashira, sivyo? Abwiye Yesu habuziki shakiki. Komeza. Yesu aramubaza ati unyitiriki mwiza? Nta mwiza atari umwe niwe Mana. 19. Kuzi vyagezwe ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi binyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha, ivyo vyose naravyitondeye mpereye mu buto bwawe. Mwumvise ibintu Yesu akamubwira amabwirizwa icyo gihe yasanzeho, aradondagura. Umusore aramubwira ati ntutumwanya, ivyo vyose ndi okay. Mana majambo n'umusore n'umujene yitaho ivy'Imana. We know. Yaritaho ivy'Imana, yarifata, ntiyasambana, ntiyica, ntiyabesha, yari correct, yari ku murongo. Iyo byose bikora ko yariki aravuga ko yisonzesha, yakora ibikenewe vyose kugira aje mu ijuru. Haleluya. Nawe hari ibintu byinshi winyimye umubiri ugusaba kandi woshobora kuha, ariko ukiyima. Ari busambanyisha ko harimo kera wavuyemo kubera ushaka ijuru. Hariho masturbation, kwisambanya wavuyemo grujuro nk'ijuru. Hariho pornography waruraba, ama video utakirawa warafuse yose urasiba muri telefone. Nta turazumva nyinshi kuri kanguka. Abantu bara mabodonwi mubare bari basinzi imborerwa barabiheba vyose baravyihana kugira baje mu ijuru. Koko sikura ngo tunge oya duje mu ijuru. Koko abiheba bafise uburyo bafise ubuzi bwiza, bakavuga ati sishaka gupfira mu vyaha, sishaka kuja mu muriro. Yesu uyu musore amubwira ati ivyo vyose uvuze. Haleluya.
ivyo vyose uvuze atanga kimukuyemo byose ndi okay. Yesu yambwiye ngo urabesha. Yambwiye ngo urabesha ko Yesu ntushobora kumubesha, sivyo? Aciye mwishobora gutega piyo. Yesu amwitegereje aramukunda. Yamukunze kubera iki? Aramubwira ati, yamukunze kubera iki? Kwera ivyo byose yagize gute? Yabaye tushe iyo sacrifice agira, iyo shaka ryo kuja mu ijuru, yo gushaka kubaha Imana, byaramunezereye, aramubera sympathetic. Amen. Komeza rero. Aramubwira ati uhajije kimwe. Oh no. Byose yoke ariko mu byo wanavuze bisigura yuko icyo bisigura niki? Bisigura yuko Yesu yakora avuga liste, bigaragara ko uyu mujiwe nashobora ko yamuhagaritse. Amucira mu ijambo. Avuga ati ego nivyo warabikurikije ariko hariho kimwe, vuga uti kimwe. Ico kimwe rero kashobora gufuta byose. Ko bigumye. Ico kimwe kirashobora kufuta. Ezo makata yari ngaha bari kumara. Yarose ku bintu 10, 9 yari okay ariko rero kimwe, vuga uti kimwe gusa gishobora kuzibira. Nigeze kuraba ubutumwa bwa bonke kera akiriho yaravye kuri YouTube n'ubu nazo kihari. Akora umuntu yagiye kugura inzu arayishima neza arumvikana, amaze kuraba asanga harimo umusumari umwe mu cumba. Arabwira ndi yavyumvise ivyo. Aravuga ati mu bintu byose biriyo ndabiguhaye nta kibazo ariko ujya musumari muri kontra ntukoreko. Ariyumvira inzu nakunze gutya agasumari kamaze ikibazo. Kumba agasumari rero karanuka. Inzu yose nta mahoro ntushobora gusinzira kwera ngene kanuka agasumari. Akarigana yekana ngara akantu kamwe usuzugura kashobora gufuta byose. Atubuze bigahe kimwe. Ndashaka kumenya ico kimwe cyaje. Komeza. Ati uhajije kimwe. Genda ushore ibyo utunze byose. Ugabira bona. Niho uzogira itunga mu ijuru. Yo! Utekuza umuriki. Karabaye. Akoza hababaza. Hari ikintu cyantangaje. Yesu ariko aragenda ariko n'abantu benshi, hari umugabo umwe mugufi yuri igiti. Yitwa nde? Amaze kumuvuga. Arabona ati Zakayo niyugururira uzana amakuru. Genda tegura igitanda. Tewe Yesu Kristo nza kurara. Karasimba. Kara gatunzi. Ari mutunzi mukire. Acaragira feta afite abakozi. Arijira ashitse. Arapanga ibintu byose araryoherwa. Acamubwira ati zina makuru. Yewe namutoza kore. Umudwani yatunze gose biturire. Ruswa. Avuga ati aha nubwo ntunze nubwo nkize mfite amafaranga menshi. Aha ntungiye ku mafaranga y'abanyagihugu. Narabamaze. Arakima Yesu aramubwira. Ntiyambwiye ngo ntwihane. Ati kuri ivyo rero abona toje amakoni bose ndabazi kuko narabandika. Ndafise file barimo bose. Imbere y'ivyo amafaranga afise nimafise nka 100 miliyari cyangwa 100 miliyoni. Ayo 100 miliyari ngirafate 50 miliyari. Icyakabiri cy'amafaranga ndayahe abakene. Ninde mutuye guha abakene? Ninde mutumye? Ni Zakayo yatumye Zakayo. Si Yesu yambwiye ngo genda uhe wa musore ninde mutumye ngo abakene? Yesu. Kweki Yesu yamutumye kwereki kukazi yuko mu mutima wiwe nta biriyo arikunda niwe gusa. Ariko Zakayo afise urukundo para abonye Yesu
atavuga ati abakene ngira ndabahe icya kabiri cy'amafaranga yanje yose. Haleluya. Ati si ibyo gusa, abana nyuruje bose, abo nibye bose, abo natwaye amafaranga bose nabazi kuri liste ndabafise. Umuntu atwaye amafaranga wese ndayamuha inshuro zingahe? Kubera devaluation de la monnaie. Cyo gihe $100 yarataye agaciro. Ngwize kane amafaranga amuhaye kandi nkeko arafite narabikoze. Haleluya. Haje kuvuga ibyo bintu, Yesu aramuraba aramwihweza wagakiza kashize muri iyi nzu. Agakiza kashize muri iyi nzu. Ari kuri ya musore turacari hajya amubwiye ko cyo cyegira gute piyo cyegira gute azogira itunga mu ijuru. Yumvise iryo jambo. Subiramo. Yumvise iryo jambo. Hari ijambo rya mbere yavuga ati ivyo amategeko ivyo gusa nabifise vyose nta kibazo, ariko yumvise ko yofata amafaranga yose bayabakene. Kera nkibibona kera nimvira ati ako Yesu aramurenganije kwere, amubwire ngo atange yose hasigara niki. Ariko Zakayo yatanze icya kabiri asigara mutunzi, sivyo? Umiliyarderi yatanze icya kabiri asigara aguma ari miliyarderi. Kwera atamubwiye ngo atange vyose kubera iki? Kubera umutima wiwe. Amen. Iyo umuntu akunda amafaranga cyane, ayo mafaranga yose ashaka kuyatanga. Sizabwiye mugende gutanga ngo muzigare muri zero. Shaka mutange ubunyene mu mutima wanyu, murekure. Ubw'Imana ati Imana ibyo mfize byose ni byawe. Wewe n'utegeka ibyo ushaka ko nshira niyo nshira. Kandi nguma ndagukunda ntitupfana amafaranga. Ngo ni urukundo. Icyakoze kuri Yesu nuko yiyumviriye abantu yarenganije. Haleluya. Muramura abantu bagire n'abantu bakarenganya, bakiba, bakagira iki, bakanyanganya imfuvyi, abapfakazi, bakakizwa, ariko nta kimwe bagirira aba bantu banyanganije. Kuko hariho reparation. Nivyo wakiriye Yesu, niba wakiriye Yesu, gira intambwe werekane ko vy'ukuri wakiriye Yesu, ukitondera icyagezwe ubwirizwa ryiwe cy'urukundo. Haleluya. Ndakana murenganije abantu ufitiye amadeni, Imana iguhezagiye, tanga urugero liste yabo ufitiye amadeni. Amen. Kuko bazakunda ukijijwe, bazagatira n'umunsi waganya arabesha. Akijijwe. Nimba ukijijwe genda utunganye mu bantu wagiriye nabi. Imana ishimwe. Yohana wa mbere 4:20. 1 Jean 4:20. Umuntu niyavuga ati nkunda Imana. Mubise umuntu niyavuga gute? Umuntu niyavuga ngo arakunda Imana, akanka mwene data wundi. Akanka mwene data wundi aba ari umubeshi. Subiramo kandi gasubiremo. Umuntu niyavuga ati nkunda Imana, akanka mwene data wundi, aba ari umubeshi. Wanyubise? Isura kubagira ngo akunda Imana tuzi ukuboko. Kuko hashobora kuba abenshi hano bavaduza ukuboko. Ni wavuga ngo urakunda Imana ukababara mwene so ahezagiwe aronse umugisha urabesha. Cyo tuba titre yise ngo numubeshe ko arabibona arabizi. Numubeshe. Umuntu yavuga ngo arakunda Imana ariko akanka mwene se, kuko kumwanga hari gituma umwanga. Ashobora kuba yaguhemukiye, sivyo? Ashobora kuba yaguhemukiye, yabwiye nabi bikanka. Hari abantu bava no mu ishengero bakayivamo ngo kwera naka ari mu iryo shengero akarivamo. Bikanka kusenga ubona naka yakugiriye nabi. Nukuba yuko nukunda Imana, nushaka gukunda Imana wanka mwene so muri Kristo. Komeza. Kandi dufise iki cyagezwe kuri yo. Gukunda Imana akunde. Wasivye? Venti wayejeje. Ntiwayihejeje. Kuko
udakunda mwene data yabonye. Piyo wari wagasivye kubera ikigasha. Akantu karakomeye. Kagusovye. Aka karakomeye. Karutana ibyo bya mbere uvuze. Karakomeye gusumba bigejeje kuvuga. Kavuga rero utuje. Mbwa duzicu. Aha. Kuko udakunda mwene data yabonye. Apa yabonye. Mu Gifaransa ni abona. Soma uvuga uti kudakunda mwene so abona. Uyubona n'amaso yawe. Numukunda. Aha. Kuko udakunda mwene data abona. Wowe uramubona n'amaso, urashobora kumukorako ariko ntumukunda, uramwanga. Aha. Ntashobora gukunda Imana atabona. Ndakunda Imana ntabona, ndanka mwene data mbona. D'après Imana ivyo urabesha. Uri umubeshi. Imana avuga ati ukubesha jewe ubesha abatakuzi, abatabizi. Imana ntikunda ko urirangura yikunda wanka mwene so muri Kristo. Nimba wanka mwene so ubona ngo ni gute wokunda utabona? Kuko utabona biragoye kumukunda. Kwa bisaba kwizera ko akumva kandi ari hajya. Ariko uhari arashonje ntacyo mukorera ariko Mana jewe nzoguhezagira ndagukorera banzugaburire mwene so. Condition bandanye. Verset 21. Kandi dufise iki cyagezwe kuri yo. Aha. Gukunda Imana. Ukunda Imana akunde na mwene data wundi. Ni tegeko. Ugitondere. Bikunaniye usenge Imana igushoboze. Haleluya. Sinavuze ko vyoroshe. Nakubwiye ko ari tegeko. Sikuja mu Imana ivuze. Aha, nous avons de lui son commandement. Iyo commandement Yesu yavuze mukundane hagati yanyu. Munezererwe hagati murire n'abarira. Umuntu abuze umwana cyakabura umugore cyakabura umugabo ubanze wishire mu kibanza ciwe. Wewe ubatse wumve ubabare wari kugira iyo uri umwana wawe, iyo uri umugore wawe, iyo uri umugabo wawe udashobora kwishira kibanza ciwe nta rukundo ufise. Sijenda bivuze ni jambo ajari amavubi basha birakomeye. Yohana wa mbere 3 murongo wa 17. Ariko ufise ibintu vyo mwisi. Ufise ibintu vyo mwisi ni bw'amafaranga, urafise imodoka, urafise inzu, urafise amafaranga kuri konte. Aha. Akabona mwene data wunda kenye. Nashaka mumve ikintu kimwe. Ahanye bakora bavuga ngo mwene data, le frère, sujya musangiye amaraso. Sujya musangiye inzu, papa mama, siyo bakora vuga. Mwene data bakora andika ngaha ni urya musangiye Yesu muri mu mubiri umwe mugakiza. Havyumvise? Mwene data uonye wowe urafise uburyo hanyuma urabonye ufise ingorane zikomeye hanyuma ukagira gute? Urafise uburyo bandanya akazitira imbabazi ziwe kuri uyo. Aha. Mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Kuzitira imbabazi ziwe nuko yuko akikausha. Il ferme ses entrailles. Komeza mbega mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Gisubiremo. Mbega ugukunda Imana koguma muri we gute? Mwachumvise yavuze wabonye umuntu akereye ubufasha wewe woshobora gufasha kandi uri muri position ushobora kumufasha kumbure ni hagati ubuzima n'urupfu hanyuma urikawushije ntacyo bikubwira. Ntako yavuga basaidia mayibobo mu barabara bakuvuga abantu bene data sivyo hanyuma nta kimukoze ngo mbega urukundo rw'Imana goguma muri wowe gute? Komeza 18. Bana bato ntitukundane mu majambo canye ku rurimi. Mwene data Yesu ashimwe shalom shalom. Nta rukundo rurimo. Yo mwene data naenda gukumbuye yo iminsi myinshi yo warumvise ngene byagenze yo muri veye byarasara byari biryoshe sivyo tugira agape muraje muri agape sivyo si agape sukurya sugusangira
n'ibikorwa. Kavuge kandi kwa nubi. Bana bato ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu vyo dukora no mu kuri. Mais en action avec vérité. Imana ishaka kubwira ngo mwene data, Imana iguhezagire, ndagukunda nama umenshi unda cha ama ameshi ama emoji imitima ya rouge sivyo. Gukunda sijya imitima ya rouge muri WhatsApp. Ama ajaga imitima ya mbere rouge kahenga umurongo wa kabiri hanje gatatu rouge bijya so rukundo. Urukundo ni action. Gira icyo ukoze mwene data singorane arashonje nta mpuzagira ntafise harara gira icyo ukoze ngo ni rukundo Imana ifata ko rukundo. Ama emoji nivyo muri iyi myaka yacu gusa. Imana ama emoji raba emoji murayazi. Imana yawe mutima emoji zo mutima nzo zikora. Amen. Nibikorwa ko yo mutima ituma ugira icyo ukoze. Haleluya. Aha. Ugira umurongo wa nyuma Yakobo 2:15. Haleluya. Unacankunda bankunda bagire gutya. Okay, umurongo wa 15. Nihaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa. Yambaye ubusa zivuga yuko suvuga ngo ari nu. Oya. Nuvuga yuko impuzu ramutabukiye ko kirato cyarapinze kigana gutya atambuka gutya ntaduza ikirenge sivyo? Umutwe ngako ntabyo muzi. Cyo nabibayemo. Gatinya kuduza ikirenge. Kwa musi kirasamye. Ugenda gutya. Ukabibona wicaye nyuma yiwe ikoro ngaha yaraheze aracurika nagenda kumutayera agira hindura ikoro agaca yigira gutya kwera ngaha yaheze naye nangaha gahera ndabigira gutubunaho wabibonye munzi wawe embouteillage mukabati y'impuzu imyenda hama wabibonye nta kintu kimwe ukoze komeza cyane araburaye amaze muri culte aguma yayura n'amagufa wara ko byaheze kavuga ati umuntu wese n'ingorane ziwe uri muri Kristo ni mwene data ntacyo mupfana n'ivyo ariko imbere y'Imana muri umubiri umwe kandi hari ikintu umubwira uti tukakubita inkokora uze kumvugisha ntwaheza culte bambwira aho uba cyangwa ndaguha adresse hari udushati tubiri mfise hagapantaro mfise hari ibirato mfise aho uzawandikishije mu ijuru bikora ku mutima w'Imana. Haleluya. Komeza rero Kenzi. Nihaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa. Uwo ari we wese ndavuga yuko n'uri mu ntege nke apana uri mu muhemu gusa avuga mu ndimi apana yaririmba neza afashe mikro n'uri anye wikigaba ariko ni mwene data. Uwo ari we wese nufashe beza gusa n'abari mu ntege nke nabo nyene. Komeza. Agenda buranirwa ku byo kurya. Maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke. Genda amahoro gute? Asure gute ndamupira w'imbeho afise. Ngareko ibujumbura hashuje mu vyumva. Abari mu misozi hariya harakanye ngo genda ususuruke asure gute mu muhemu. Asusuruka mu kwizera. Kwe gutomu ikoti imwe bose menshi. Cyangwa uburengeti. Umugabo wagenda ususuruke hanyuma gira gute? Uhage iki umuyaga. Wamuhaye iki gira hage. Fuba winumira basu gende. Hakuvuga amajambo akomeretsa nta kintu gikomeretsa nkuko umuntu uri mu ngorane akakwereka yuko uri mu ngorane akagusuzugura birakwica gusumba yanzara maranye iminsi 2. Komeza. Ariko nimumuhe ivy'umubiri ukena vyomariki nuvuga yuko ni zero imbere y'Imana. Imana ishimwe. Cyo gituma muri Matayo 25:45 Yesu yavuze yuko haramaze bagati narashonje urangaburira, narafunzwe uranza kundamfunzwe sivyo, nagwaye uramvuza. Bakavuga ngo ni ryari nabikoze cyagiye cyose ubikorera uriya mwene data nije wabikoreye. Igihe cyose ugize ukorera umuntu atashoboye. Amen.
wabonye ko ari mu ngorane uri kuramufasha bamusohoye uramutabaye nutabaye we utabaye Yesu. Nasuko Yesu yavuze ngaha Eze 45 ngo ikihe cyose mwabikoze ngo c'est à moi que vous les avez faites nije mwabigiriye. Nabandanya irakomera. Imana ishimwe. Tugeze ngaha essentiel nayivuze. Icyo tukuyemo ni iki? Ntumubeshe. Shaka ko titse kandi ntumubeshe. Igikuru rero nuko wisuzuma wewe ko vyukuri ukunda Imana. Kuko niba mubesha ntuzomubeshe kuko nta muntu ashobora kubesha Imana. Uzoye kuribesha wewe. Sivyo? Hakaba ari abantu mu mubiri wa Kristo mufise iyo mupfa uragenda mutunganye uragenda umusubize nimufite amafaranga niyo musubize uyamusubize ubishoboye utabishoboye naho nawe ndayivuga udashoboye gusubi kwishura ideni muhamagare umubwire uti ntavyo nshoboye ariko Imana yampezagira uri kuri liste nzoshinda guhamagara. Amen. Kuko abana b'Imana benshi baca bahunga bakinyegeza ntitabe telefone akava no mu ishengero sivyo haba nawe ufitiye umuntu amafaranga nakugaruka ko nawe wowe ufitiye umuntu amafaranga kandi ugasanga amafaranga atari menshi kuri wewe atokubuza kubandanya urugendo kubw'imbabazi za Kristo. Amen. Kubw'imbabazi za Kristo wewe urashobora kumuhamagara akavuga uti rya deni rifute nta mafaranga ufitiye nimuryohewe nimuvuga amen kuko bitarabashikira ngo babahera amadeni je barayampebeye ndazi ngene biryoshe umuntu abwiye ati ya deni ryanje rihebe nta mafaranga ukifitiye ntushaka kweza umunezero bitaragushikira cyo gituma bishe kuranda bameze ngo bari mu vyumva. Amen. Haba urukundo mu ishengero haba urukundo mu mubiri wa Kristo. Haleluya. Ahanje ndahejeje hasigaye yake ahamwe mu yera na wewe uhitamo. Haleluya. Wanasifiwe. Imirongo nasomye benshi mwebwe mwari muyizi si mishasha ariko kubishira mu ngiro bisaba ubuntu bw'Imana ndiho abahumugisha.